Reka nsubire kukuramutsa no kuguha kaze we munywanyi wacu buriko urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Sangwa ikaze mu makuru agezweko ariko aravugwa cane hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kugaruka ku makuru yihuta adushikiye kano kanya. Hari amakuru ariko aravurwa mu birabana n'umutekano, inkuru zirabana na politike ndetse n'andi makuru yose ariko aragarukako cane yoba mu bimenyesha amakuru bitandukanye, amakuru tuvana mu masoko yacu ndetse n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi turaza kuzigenda tuzibashikiriza. Mu ngingo nkuru ano makuru yacu ari buze kugarukako, turaza kugaruka ku nkuru iriko iravugwa cane muri Kinama. Umunywanyi wa CNDD-FDD yishwe, ni bande bamwishe, vyagenze gute, uyo yishwe ninde? Turaza kubimenya mu makuru yihuta dushikiye, vyose turaza kubigarukako. Biravurwa yuko mw'ishamba rya Rukoko umuhari Rede Tabara woba wasubiye kuri Koroza. Hari amakuru dufise yuko uyo muhari watanye mu mitwe n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure. Turaza kubigaruka ko turabe ukungene izo ngwano bivurwa yuko ngo zoba zakorimerekeyemwo n'abatari bake, vyose twabiteguye muri ano makuru muraza kugenda mu bikurikira, ndetse tuze no kuraba n'umutego w'uyo muhari bivurwa yuko wateze, bikavurwa yuko rero habaye gukozanya ko ku mpande zombi, igisirikare c'u Burundi ndetse n'uyo muhari Rede Tabara. Kumwe n'ayandi makuru yose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kugenda uyakurikira mu idonido. Ico utegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone kugira dushizeko inkuru ucuba mu bambere bashikirwa nazo. N'amakuru tuba twatohorejwe n'umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino, ayo makuru bakayaturungikira naje nkayatunganya neza nkayagushikiriza ingingo imwe imwe ukwayo akagushikira ku gihe. Reka no makuru tuyatangurire ku nkuru zirabana n'umutekano, ariko tutangurire kuri runo rupfu rw'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Yitwa Nyandwi Serge, no umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi, akaba yariciwe mwijoro muri quartier Bukirasazi yo muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Abamwishe co kimwe n'imvo zabitumye bikaba bitaramenyekana. Nkuko amakuru ava mu babibonye bimenyesha, hari nko mu gihe c'isaha 2 z'ijoro aho urwamo rw'amasasu rwumvikana. Ngo yari yibereye ku mwango w'inzu yiwe iri muri Bukirasazi, haca haza abagabo babiri baje kwipikipiki. Barahaririye umwanya muto rero imbere yo kumurasa amasasu abiri. Yaramushikiriye, hakaba rero yaciye asandaba uwo mwanya nyene nkuko amakuru avanga havyerekana, bikaba bivuganwa kababaro n'umubanyi wiwe avuga ko ngo yabonye abo bicanyi bahunga. Nkuko rero amakuru avyemeza, uwo muhisi akaba avuka ku musozi wa Karinzi ho muri komine n'intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Uyo muhisi kandi yarasanzwe arangura umwuga wo gutwara imiduga kuva kera cane, akaba yarahereye i Bubanza hanyuma ahavaza kuba i Bujumbura. Nta numwe ataramuzi ko hadashobora kunyegeza ko ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Igipolisi kikaba kimenyesha ko amatati yafatiye ku kibanza c'itongo uyoba ariyo ntandaro y'iryo gandagurwa ry'umushinga ntahe Nyandwi nkuko amakuru adushikira avyerekana. Reka noneho tugaruke ku makuru arabana n'umutekano. Umuhari Rede Tabara woba winyegeje mw'ishamba rya Rukoko, ndetse biravurwa yuko uyo muhari wakozanyije ko n'igisirikare c'u Burundi, hakaba hari n'abakomerekeye muri izo ngwano. Amakuru yo kwizera dushikira nuko nkuko twari twabibamenyesheje, inkuru y'igitero cabaye kwibarabara rikuru rya 5 rihuza igisagara ca Bujumbura n'intara ya Bubanza, neza na neza hagati y'ibarabara rya 6 n'irya 7 muri komine Gihanga, aho hari imiduga yaguye mu mutego w'abitwaje ibigwanisho. Amakuru dukura mwako gace nuko hari hatezwe ikamyo yishira hamwe rikora amasima Buseko. Mu bimaze kumenyekana vyononekaye nuko umudereva w'iyo modoka yakomeretse hamwe ndetse n'imodoka 2 zononekaye. Amakuru kandi yavuga ko abasirikare bo ku kirindiro kihegereye baciye banyaruka gutabara, aho barasanye n'uwo mugwi bitwaje ibigwanisho ikiringo cababa isaha, inyuma yuko uyo mugwi waciye usubira inyuma uteruja mw'ishamba rya Rukoko. Binavuga yuko ariho uyo mugwi winyegeje. Ibi bikaba vyabaye inyuma yuko Buramatari yagirishije inama bene gihugu akabemerera amafaranga yababa 1 miliyoni w'amarundi kuzo kwerekana inkozi y'ikibi mw'iyo ntara. Mbere abajeje intwaro bakaba bari bafashe ingingo yuko atangendo zosubira kuba kwibarabara
rya gatanu inyuma y'isaha 8 z'ijoro. Iyo nama ya buramatari niyo ngingo bikaba vyafashwe inyuma y'amakuru yemejwe n'amasoko menshi kumuharire ditabara wabavuye ku misozi ya Minembwe bakegera mu kiyaga ca Rusizi cegereye intara ya Bubanza. Muri ico kiyaga gisanzwe rero kivugwamwo uruja n'uruza rw'abasoda n'imbonerakure bakunda kuhaca bari kumwe n'imigwi ya mayimayi bavuga yuko bagiye guhiga iyo mirwi irwana. Ushika ubu ngubu umugwire ditabara ukaba utaremeza canke ngo uhakane ko ari wo wagavye ico gitero. N'amakuru tubandanya kubatoreza mu kazi yo kurikira mu makuru yacu ataha. Reka tubandanye n'andi makuru avurwa hirya nino aho twakira umenyesha amakuru wacu akorera Bujumbura nawe akayadushikiriza. Mu gihe abaririmbyi Kiriku na Double J baheruka gushira ku mugaragaro brand nshasha ya Birimani Boy bagiye gukoresha, undi muririmbyi azwi ku izina rya Jadis The Blacker avuga ko iyo brand ari gwiwe bamwivye kubera ko ngo niwe yatanguye kuyikoresha kandi nawe yarayifitiye umugambi wo kuyishira ku mipira no ku nkofero. Mbere ngo no mu kibano basanzwe bamamagara Birimani Boy kandi ngo anayikoresha mu ndirimbo ziwe zose no ku hashtag yiwe yose. Ariko ngo nubwo ari wayitanguje, nico Kiriku Akili na Double J bakoze nuko bo baronse ngo iburyo imbere yiwe baca baja kwiyandikisha barironkera lisanse n'uruhusha muri API. Rero agasaba ko kubera ko ngo bamwivye iryo brand ngo bagende bumvikane ngo bayimugurire, naho atari uko ngo arabitwarira mu butungane. Biciye mu mugambi Pasake Bu w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya wo gufasha guteza imbere imico kama, kuri uyu wa gatandatu igenekerezo 31 mu Kakaro mu nyubakwa za Hotel Best Outlook mu gisagara ca Bujumbura, imikanga 15 yararonkejwe impamyabushobozi mu vyigwa vy'ubuhinga bwo kuvuza umuziki. Inyuma yaho izo nyigisho bari bazitanguye ku igenekerezo 26 gushika ku igenekerezo 29 mu Kakaro. Mbere baciye baja mu bikorwa vyo kubishira mu ngiro ku isabukuru Marahaba Music Expo kugira ngo baraye ko baronkejwe ubumenyi bukwiye. Egide Shemezimana ngoye ibiro bijejwe igikorwa cyo kwandika amatongo mu ntara ya Bubanza avuga ko abantu barenga 170 aribo bamaze kwandikisha amatongo yabo mu ntumbero yo kuronka impapuro zemeza ko itongo ari ryabo koko, ariko ngo abantu ni bake cane. Rero ngo kubwiwe abantu ntibaratahura akamaro ko kwandikisha amatongo. Rero asigura ko kwandikisha itongo mu biro bijejwe ico gikorwa ngo bifise akamaro mu kugabanya indyane zifatiye ku matati y'amatongo, kandi iyo umuntu afise urwo rupapuro biramworohera gusaba ingurane muri banki. Mu rwandiko ikigo American Corner c'Igitega rashize ahabona kimenyesha ivyerekeye ihiganwa Holiday Talent Competition y'umwaka wa 2021, aho ngo bazokwitabira iryo higanwa bazaba bafise hagati y'imyaka ya 10 na 19, kandi indirimbo bazoririmba zizoba ziri mu Kirundi canke mu Giswahili canke mu Congereza canke mu Gifaransa, ariko zitarenze iminota 3. Kwiyandikisha ni kuva ku munsi wa kabiri gushika ku munsi wa gatanu kuva isaha 4 z'agatondo kugera isaha 11 zo ku mugoroba. Nayo ku munsi wa mbere ni kuva isaha 9 zo ku mugoroba gushika isaha 11 zo ku mugoroba. Ku munsi wa gatandatu guhera isaha 4 zo mu gatondo gushika isaha 6 kuri ico kigo nyene.
ihiganwa rikazoba ku munsi w'Imana igenekerezo ya 15 Myandagaro, ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 20 Myandagaro. Finale ikazoba ku munsi w'Imana igenekerezo ya 29 Myandagaro. Ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana, kioske imwe isanzwe idandarizwamwo amatelefone ngendanwa ku isoko nkuru ya Ngozi yarahiye. Kizimyamoto ikaba yatabaye ariko ibidandazwa vyarahononekariye. Kuri ubu nta kiramenyekana cateye uwo muriro. Tandukire amakuru y'inkino. Kuri uyu w'Imana habaye inama nkuru y'umugwi wa Interstar hamwe n'abakunzi bawo, aho bari mu nama ya bose mu ntumbero yo gutora umurongozi mushasha azorongora uwo mugwi mu kiringo c'imyaka 3. Ni mu gihe uwo mugwi uheruka kuja mu cicaro ca kabiri uvuye mu cicaro ca mbere, ukaba wahora urongowe n'umushingamateka Gaston Sindimwo. Abitoje mu kibanza co gusubirira Gaston Sindimwo hariho Bizimana Karim, Murisho Ramadan, Amadi Seifu, ariko uwatowe yaronkejwe amajwi 100% ku bantu batoye ni Bizimana Karim, aho agiye kurongora uwo mugwi mu kiringo c'imyaka 3. Kuri w'Imana niho ihiganwa ryo kwinonora imitsi rihuza amakaminuza yo mu Burundi 11 ryarangiye, rikaba ryari ryatanguye ku munsi wa gatandatu. Iryo higanwa ryabereye mu gisagara ca Ngozi ku kibuga c'umupira w'amaguru co ku Muremera, kandi ryari ryitabiriwe n'umushikiranganji w'indero ari kumwe n'abayoboye amakaminuza, buramatari w'intara ya Ngozi n'abandi batware. Kaminuza y'u Burundi niyo yaronkejwe amanota menshi, aho yaronse 1220, hakurikira kaminuza ya ISCAM nayo ikaba ifise amanota 1070, hakurikira kaminuza Lumiere yo mu gisagara ca Bujumbura yari ifise 889. Umushikiranganji w'indero François Havyarimana akaba yahamagariye amakaminuza atitabira izo nkino kwikebuka bakazokwitabira umwaka uza. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.